abandi bayita inzingwa, abandi bakayita inazingwa, abandi bakayita inarugwa, amahera mafaranga. Amahera amaze kuyakira turakora, tuje gukora amasende y'umuntu wa mbere ambwiye ati Kingorongoro ya indirimbo si ya hano Kingorongoro indirimbo ile maze ile maze ile ni ile kama kalambo ile dunia iko pale pale ndo vile na watu ni wale ndo maana Mungu atabaki kuwa yule japo machungu tutabanana mule giturumbuka kuko jewe je narondeye ubustari kare kera nibaza yuko nzoba dogo A ko dogo A niwe yarayitinze na mama yamubwira ati bibandanya raba dogo A ageze kure bandanya no uzoba dogo A yego nafise ndoto yo kuba dogo A jewe mu nyuma dogo A biranka ko mbawe baba deni bose baraza abo bose novuga yuko yari generation yanje niyumvira abantu tungana Bauden agifise yindi Timax duhuye abantu umuntu wambe novuga yuko ari mu baririmbyi banshigikiye gose ubwa mbere akimbona avuga ati none umupeti ava hehe mu Tanzania ego ninde arambaza witwa gute ambye ati nitwa Magic yaticara ngaha turicara cyambye ati wewe rero niguza kujana muri wana jesh kamili ane 2008 ego je nabaye muri wana jesh ego wana jesh kamili kabisa Welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the answer ni Magic Channel TV ndaguhikaze wewe si washimye kwa bino video yacu ni umutumire adasanzwe ni Magic Soldier Kingorongoro canke umwite biza bishaka Mr. afite amazina menshi agiye atandukanye umuziki wamuhaye ndetse n'amazina abavyeyi bamuhaye kandi tumuhikaze. Karibu sana papa. Murakoze cyane. Karibu kuri Magic nibatwara ijya mbere. Ego ni jambere kabisa. Uramutse abakunzi ba Magic. Ariko kandi aba boss ba Magic Channel. Inshuti zanje. Ego kandi guti. Bana vraiment nta nuze nta notification nimwe. Ndenga. Je no kubisubira mu Scott. Ego. Ngira kubanya bitu bana. Kabisa uramutse abakunzi ba Magic Channel. Sali guys. Ndabakunda cyane. Magic Soldier Kingorongoro right here. Yeah. Dutangure mu kunyana bakumenye kwanza. Ni ile maze ile. Urisi ko bamenye kuri ile. Kama kalambo. Yatangiye kuri abandi bayita inzingwa. Abandi bakayita inazingwa. Abandi bakayita inarugwa. Amahera mafaranga. So izo ni indirimbo yatumye benshi bamenya ariko ile yabaye novuga tu sinamamaye gose kuri iyo ndirimbo ariko ile yabaye ikindi kintu kinini cyahinduye ubuzima bwa Magic. Tugende kwanza gato kwanza ile maze ile maze ile ni ile kama kalambo ile dunia iko pale pale ndo vile na watu ni wale ndo maana Mungu atabaki kuwa yule japo machungu tutabanana mule zunguka tukutanane kule utanikuta yule toka enzi zile ile toka zama za kale bado niko vile baby nishike mkono twende mbali na wale sababu wale hawataki kutuona kivile si vile watowe shai wambie toka kule na wakikuzi wajibu kode ile maze ile maze ukiri ngaho nyine yo ndirimbo ndibuka haize imyaka 7 isohotse ni indirimbo yabaye nini cyane kuri Kingorongoro ndakene kumenya igisohoka byagenze kuri Kingorongoro ubuzima bwagenze kuri Kingorongoro indirimbo ariko manche numva merereje indirimbo ni kujya ukora ikintu kubera kugikunda indirimbo nayikoze uvuga ati reka ngira ikintu gisanzwe ariko ndakigire kinini
kibe gisanzwe ariko kibe kinini kuko kera narandika cyane nandika ibintu bibabaza ku buryo kugira untahure byasaba yuko ufata umwanya so ariko ile ni indirimbo navuze ati reka noroshe ibintu nandike gahoro ariko umuntu ayumvise rimwe ajyana ikintu mu mutwe nuko ndayitwara kwa Masterland Masterland kabisa arayifyiruza biraba amafyiru tugira audio ko ari kukiri Iban iri ku rwego ho nyene na Masterland yaratangaye gose ko niyo audio yanje ya mbere narishe studio niyo ya mbere warishe ego studio zose nkabwigerutse naza mu studio nyene nkicara ukubise urubit freestyle aho nyene ukagira umwemeje mu producer asha yemera jamwo injiza acha ninjiza so nuko Masterland arakira amahera maze kuyakira turakora tuje gukora Masterland yo muntu wa mbere ambwiye ati kingorongoro ya indirimbo si hano kingorongoro indirimbo nuko ndabyishiramo avuga ati no kugira rero ije mu bantu bisaba yuko nkora video kandi apana video isanzwe nuko sukuvuga yuko nari mfise amahera menshi yo gukora video ikaze nkijya ariko kubera ko ndabikunda naronse amahera hafi yari $300 yari amahera menshi yico gihe gusa ego ndibuka hari 2015 tujya muri 2016 nuko nja mu muntu uze kurondera mu director twokorana icyo gihe hari Kentp ariko Kentp turapanga birafa navuga ati reka basi ndondere basi umupeti mbora yuko ko afise tala ndamuha iyo chance nayo turabe Imana irambye ati korana n'umupeti araho yagufota ifoto nziza uwo mupeti yari Landry SB ego iyi video ni Landry SB yakoze ego niyo video yiwe ya mbere yatumye mwese munamumenya ndibaza nuko hama kubera ko yaramaze kumfotora iyo foto ndabona ko umenga bana cadrage imeze bien color imeze fresh ndamurungikira ya foto kandi ambwiye ati bro turashobora gukora video izose isa nkuko Landry nawe ngo yes ngo birashoboka nuko ndamuha material zose ndamuha drone ibintu byose yansabye ndabimuha turayikora ati nkene yibi ego turayikora doje kuyikora nukuri yabaye indirimbo novuga yuko yaraneye nubwo kuko mejeje kuyikora nace niyumvira ati what the next bigiye kubandanya gute ngiye kubande eske bizobandanya ku iyi quality bazobandanya bayibona nukuri biri mu bintu byankanze ku buryo nari nkiri ku ishure icambara amakanda mbiri amaguru acyapfuye sineno bivuga ariko kubera ko nkunda umuziki nashizemo amahera muri ico kintu kica kiza gihambaye ku buryo bafizo basatbi bose aho bari baravuga ati no c'est pas possible tuzi ko mu Burundi ubu bariko bacana amapine mu ibaraba bariko bakora video nyiyi nukuri byarabatangaje gose ego ni indirimbo ariko yaranyuguriye imiryango après yaho naronse amakolabo menshi naronse kolabo na Fizo ndonka kolabo na Satbi Ashley Diva abo bose bava hanze baza bava hanze kubera ico gihe mwa bose mwengo ntarimo yari ngaho ego ari Satbi so yarari Big Fizo so yarari ego Ashley Diva ko nyene ya bose bataha bavuga ati no tegeza gutaha dukorere mu gihugu bikunze ujye mu peti tumukwege kiragiye bari hot kandi bidasanzwe nuvuga ko indirimbo abantu benshi bamenye na John iyo ndirimbo natangiye kumenya ndavuga ati uyu muntu ninde no gutangura kugukurikirana ariko kandi umaze imyaka ishaka 19 uri mu muziki utanguye umuziki watanguye 2005 n'urugendo rurerure ndashaka kwanza kumenya urugendo rwawe ibikomeye wahuye navyo nibihe byinshi ni byinshi kweli kandi amana bivuze ni byinshi kabisa sino bidondagura byose ndabimari kuko imyaka 19 ni myinshi je mu muziki narahuye na byinshi for sure naratakaje abagenzi ego mu rugendo urazi yuko ibintu byinshi ugenda uhura navyo usanga uri kumwe n'abantu
abo bantu hagera ahantu nabo nyine bakaruha bakabona kumenga ntibazoshika ariko wowe kubera ko ufise indoto uba ufise ahantu ushaka kugera uvuga ati none gezo kubanda abagenzi narababuze abandi baragenda abandi baraza abandi barapfa kuko imyaka 19 simike imyaka 19 hacimo ibintu byinshi cyane abandi barapfa abandi ibintu nk'ivyo byose ibintu novuga yuko byatumye nkomera gose yego waronse fame ukiri muto mu myaka watanguye kuronka fame ukiri muto mu myaka wasohoye indirimbo abantu bataka kuzimenya ukiri muto mu myaka mu mashuri wari ukiri muto uva ko wari toto show umwana yavukiye mu gisagara nari kakasho wari toto show ndibaza ari umukobwa mutiba bari kakasho yes wari kakasho yisbo wari kakasho kiriya gihe fame wari ufise umuririmvyi akurikirwa n'abakobwa n'inzoga hari ingeso nyinshi yatangura kwanza kumwizizitira ko gukurikirana wabije hagute n'imyaka mike wari ufise sasa rero burya rero kujera ivyo bintu byose wafashwe n'ubustare giturumbuka kuko jewe narondeye ubustare kare kera nibaza yuko nzoba DOGO A ko DOGO A niyo yarayitinze na mama yabwira ati bibandanya raba DOGO A ageze kure bandanya no uzoba DOGO A yego nafise ndoto yo kuba DOGO A jewe mu nyuma DOGO A biranka ko mbawe baba deni bose baraza abo bose novuga yuko yari generation yanje niyumvira abantu tungana Bauden agifise indi mana yanje yego aho yari yamaze no gukizwa hari indirimbo nyinshi yakoze before ya none yo sinuze si gospel ariko yabaye hit ahubwo nani nzi ko ataririmvye kubera yakijijwe ahubwo kubera ko nyene kwa kuno muririmvyi yarigiye muri yari yakijijwe bivuze ko ari indirimbo yari yakijijwe vraiment turabizi nuko mu nyuma gati ntakundi rero ko byanse ko mba DOGO A ko mba nuze Bauden biranka gati ntakundi reka ncureshe mu nyuma ubwanwa nk'ubwo buraje ndahura na ntuze na T-Max twahuye 2008 niga 7e T-Max duhuye abantu umuntu wambe novuga yuko ari mu baririmbyi banshigikiye gose ubwa mbere akimbona avuga ati none umupeti ava hehe mu Tanzania ego ninde arambaza witwa gute ambye ati nitwa Magic yaticara ngaha cyaturicara cyambye ati wewe rero niguza kujana muri wana jesh kamili ane 2008 ego je nabaye muri wana jesh ego wanajeshi kamili kabisa ego yisba n'urugendo rurerure wagize ariko kandi vunja go turacayibuka mziki wa kikubwa watoto nendeni kulala vunja goti upiti la kizee kitwana byo kwanza turacayibuka kubera ko ni indirimbo za kera ndiko ndashaka dugaruke kwanza nakanovira ka magic imbere ko twinjira uno musi naho aho tuko bien hatuna shida wala ngorane nakuja twere kwanza bukibuke kwanza twinjire kwanza na ex girlfriend uri kumwe na Baraka the Prince kiriya gihe warugiye mu rundi rugendo wari muri Chwasnabari wakoze urugendo muri Tanzania umengo wamaze igihe kitari gitonya ndashaka kumenya urugendo kwanza agiye muri Tanzania rwaba urugendo rumeze gute kuri Kingorongoro rwubatse iki kuri wewe kubera ko nibijya navuze bwa mbere kubera ko nari imaze gukora ikintu fondation ikomeye yes kandi Imana iramfasha ngendera kuri ya ntuze ya standard nyene ndakora vunja gotse kuko après ya ile narakoze sumba zose ye nayibagiye sumba zose turegaruka ko narakoranye na iyo vunja gotse na kuri the magic yes après yaho ndakorana na umva nari mfise fondation ikomeye sigo yuko nagiye muri Tanzania urigishirira userukiye Burundi koko pana bisanzwe nuko nshize Tanzania nayo mfise vision yo gukorana na Aslay kunyo yaravumye yeah ego muri hip hop naho nayo mfise vision yo gukorana na Yankila ariko dushitseyo ni byabaye nkuko tubishaka bisaba yuko dukorana na Baraka the Prince hamwe na Country Wiz ariko ivyo byose izo collab zose mbene zabaye
byagenze neza kabisa kuko ikolabo nakoranye na Baraka da Prince yari kolabo imeze neza iryoshe indirimbo yanje y'ibihe fosho muri South Africa nayiririmbye abantu bose basubiramo uriko urasimba tuza gucika muri South Africa basubiramo bisigura yuko ni indirimbo nakoze zidafa yego yes bon ni indirimbo wakoze zidafa twaba twinjire kwanza na ex girlfriend njira kwanza uri sina macho lens kupiga zoom kwa taswira nimechezea mapenzi sasa nachezwa kama mpira si drive Benz sina chance mefukara na hii miqueens me cost ni mkose vanilla nikahama kwa Bella mpela kaniteka kisela kumba litaka kick kanikimbia ka Francine ndani ya Jeux Olympique sikukawia kwa mwingine nikamiliki najua ex wa before after simjui ni nani pengine utaniona for kisamini mtoto mjini mara black Coca-Cola mara yellow banana nilipomwacha sumba zose silimfuata na nana sumba zose na nana tukumba tubaze ko kwanza sumba zose ni nani na nana ni nani sumba zose ni Satbi na nana ni Fizo siko byumva mimi niko na histoire na jua sumba zose na nilisema hivi nilipomwacha sumba zose nilimfuata na nana kuko apria sumba zose yakurikiye na nana yego ni just punchline bisaba yuko utahura faster yego izo ndirimbo zose tubakwa ari wazikoze yego mugabo hari histoire iri hagati y'izina sumba zose hari umuntu wita sumba zose yego umuntu agusumbiriza bose urumva ni Imana ubuvyeyi uri wapi ingia mapenzi ndani nyene deep in low deep in low bwana siniko mwanaume ni indirimbo wakoze na Nanda Prince Baraka the Prince yego ariko iyo ni true story yes true story gusa nuko gusa naririmbye abantu benshi ya ndirimbo wumvirije urumva nyine kumenga naciye hano ndababazwa n'urukundo ariko ex girlfriend numwe yego nibaza ko ni n'indirimbo abantu benshi bakunda gukoresha ku matag yabo na jua ex wa before lakini after simjini nani and bakabura ko nakunda gukoresha abantu bagishushe myaka abantu bakunda gukoresha cyane nuva ko ni Kingorongoro yagize urugendo rurerure ariko rero tuve hariya muri iriye myaka tuzi no musi mu mwaka 2022 2023 2024 twamaze kwinjiramo n'urugendo rwamaze kugira Kingorongoro ubona ko yamaze kujijuka no musi umengo ari ku ntebe y'ishuri ari kariga urugendo rwa Kingorongoro muri kino gihe tubona ko yagize urugendo aja muri Maroc Iraba ubona ko yagiye South Africa kadore kwanza Iraba byagenze gute urugendo wageze gute mukiva mu Burundi ndetse no gushikari intumbero yari igihe koko ya projet ni projet yahagarikiwe na Pasak Burundi hamwe na Africalia sasa bijya bintu vya Visa for Music novuga yuko ari ibintu byo no kwiga no kwiga twagiye turabahinga 10 bari mu mice itandukanye hari abaririmbyi twari babiri abamenyesha makuru aba managers hari bajya bagira amanuze ama concert aba evenementiel ego ari aba mu barimvyi yari wowe na Vanya Aisha ego bisigura yuko twari tugiye kwiga abo bose twari dufise kira muntu wese yarafise icyagiye gukora icyagiye kwiga nivyo agiyemo twese twari tugiye tutuzi intumbero itujyanyeyo nuko twari tugiye kwiga kumenya ati ni gute dushobora kwidandaza muri ntuze tuvuge mpuzamakungu ni gute dushobora kuvyaza umusaruro ibikorwa byacu ivyo byose ni biri mu bintu twize hariya ariko kandi ari n'utundi tuntu turusaku tutuntu to ku ruhande nagenda kura narinze kwigishwa nkabona ati aha rero bisaba yuko kugira ninjira aha bisaba yuko mbameze uku bisaba yuko mba ndirimba uku bisaba yuko mbo umuntu wese ambonye rimwe acamenya ati uyu muntu ava mu gihugu kanaka sinzi kuvyumva yes ndabitahura yes c'était la première fois uri indege ego yes novuga ko ni umugambi waruje kugira ngo ushobore gushikikira abaririmvyi ndetse n'abantu basanzwe bari muri runo ruganda rw'imyidagaduro kugira ngo ushobore guteza imbere industry yacu urugendo rure umaze gukora nka Magic Soldier Kingorongoro gishikariya nyuma ari ibintu byinshi kugira ngo umenye ati
donc umenye identité yawe ego ko ndibuka ko warakoze indirimbo uri kumwe na harikera ego iri mu muco wacu yego bavuga ko ego ni w'ikirundi sound indirimbo ya y'ikirundi yego ego sound y'ikirundi koko akora mbega kugira ngo kingorongoro ko kaza kumenye ko ari kingorongoro nubwo azogenda South Africa iyi ni ndundi Nigeria iyi ni ndundi ego wasanze kingorongoro akubwirizwa gukora gute canke umurimvyi w'umurundi abwirizwa gukora gute kugira ngo tugumane kakaranga kacu ntitutibanga je navuye ngaha mvuga ati nje ndi umuraperi ngiye nk'umuraperi foko ngenda ndapagure hariya bikunze na Eminem ndamute hasi ariko nasanze umuziki ni ntuze imiziki iri muri culture kira ntuzeye igihugu gifise sound zabo bafise culture yabo culture rero gakijana na sound nuko nshitseyo rero maze kugira rap ncasanga bya birap kumbe sivyi wacu umva barakuraba bakabona kumenga uri kurigana imico y'abandi ba ego sasa ikintu novuga yuko nize navuga ati kumbe bisaba yuko dusubira muri harikera dusubira muri harikera aririmbye tukiritera tukarisama kandi agaciwe karuma harikera aho kera narindi gire ko bandaniza yo hatanguye imeya akurikira rupia ufise kingorongoro kimwe ukagura ingamiya babiri ngo zana magiza na masoro tuje mu rubanza rw'amasaka bitumuganuro rumariza nawe ngo mariza bote abarundi tugakubitwa shikote ariko ubu twarigukiye intwaro z'abakoroni zo twarazisezereye kahise kabi kaduha kazoza keza sogoku nzogukeza kuko ndazeheza ibisaka vyimbwa byarahiye naho ivyo ari magera vyo byarageruye tugomba gusubira ku ndirimbo z'ikirundi zacu ariko mbega urabona ko umuziki w'ikirundi uradandaza koko cyane gose erega ni ibintu twishiramo yuko kingorongoro twamumenye kuri ile tumumenya kuri ex girlfriend tumumenya kuri sumba zose ari wa wundi ebana arapagura koko ego mbega koko zaragusohoye Barakada Prince arakumva aba asli barakumvise nubwo ibikorwa nibaza ko bitakozwe barumva ko uyu muntu arafite yerikaraje mbega ubona ko iyo bashira hari kera koko yari kuvuga ati wow ndaprovier kino gikorwa indirimbo ziwacu ubona ko zishobora kujabuka hanze kwa international aho tuvuze Tanzania ntabwo ari kure gose hajya sikure kuko n'abatanzania ubwabo barafise ahantu bagera bagahura niyo barriere iyo barriere utegezwa guhura nayo iyo uvuze ati reka ndirimbe ibiri international kuko ntushobora gukura ikintu international ukizana muri national aho gukora ikintu kiri national ukakijana international ivyo rero byo biducanganya uno munsi tworonka umuririmbyi nka Steven Sogo akagira hits reka tuve mu batama basi kuko baravuga ati ngo byo batama muraza abarundi ngene tumeze dufate nka ntuzeye nka Dramati agire vovota ibe hits international twese ntitwaje dukurikira dukurikira nuko rero umuntu arakora ikintu akagitwara hanze ako twogikura hanze tukizana ngaha tufuma tugikura ngaha tukijana hanze cyo kintu kirakomeye cyane gose kuko muri Tanzania ndashaka kuhagera sawa lakini hari ahantu nikenda nasogea none nzohera muri Tanzania gusa oya ariko bishitse nkaja Tanzania nzoba ririmbira cyo wabo bakunda inyuma yo kuva muri Maroc tuko bien ego ni indirimbo gacukura amashusho n'amashusho meza akozwe neza ubona ko wagiye wavyiteguriye mbega uzokora y'amasanamu ego kubera ko mimi mtoto wa maskini je ndi umwana atavuse mu muryango ukize bisigura yuko nshatse inyama ndayikatako navuye muhira nzi yuko ibishoboka byose na telefone ndayikoresha ariko ndonke image ariko agiri ubu no kumera Kenshi ego waravuga cyangwa profiter amategeko pamoja na Kenshi tena Kenshi ouvert ari ouvert cyane ujya umuzungu kabisa kandi arazi ibintu
numuhinga kabisa burya umubwira ikintu kimwe akacumva gatanu akakongera n'ibindi bintu bijanye n'irya ide bamuhaye kuko abazi ibintu byinshi nuko twinjire kwanza tuko bien kubona bataraja kuyiraba banzu bayirimbire gatonya hama kandi bace baguruka kandi kuri YouTube kugira amashuri kwanza kuyiraba msaza wontaimba sana leo tuko bien Scott nisikile huruma wa acha tuimbe msaza waambie watu babwira abantu yuko muri uyu mwaka tugiye kubakorera ama concert bazodusanga aho turi tubaririmbire nizo je ma concert tuza kubigarukamo kwanza ariko kwanza tuko bien en fait abanashindi baza ko barakunda ijwi ryawe kujya kuntu uririmba abayumva umengo yoguma yumviriza je niko kwanje nanje barumva umengo yo atuna shida wala ngorane tuko bien leo tunapaki magari kutwa nzima kula masalari masnichi tunawaona kwa mbali hata tuwajali hawatulipi bili kula nyamaza na ukilewa utajikaza yani enjoy mpaka kusaza leo ni kula kujigaragaza akana shaka tuzogaruka ko kuri bakumve ingero ryo rimba n'ikirundi leo akuna kusaza leo tutata kujigaragaza hatuna shida wala ngorane ako kantu kubera iki iyo strategie urazi mu Burundi turafise igiswahili cacu niba usanga umurundi akifika Tanzania ashashaka yigira nko mu Tanzania lakini Burundi dufise igiswahili cacu kandi dutegeza kuba proud naco kubera ko turashobora kuba turi bagatatu kwisi bavuga igiswahili nivyo neza mbere Tanzania Kenya Kongo nayo Kongo nayo irimo bon ariko nabakivuga nabi irimwo kuko barafise na Bibiliya y'igiswahili muri Kongo bakivuga nabi nabo nyene nta kibazo ariko nici wabo sawa kuna shida no muri Kenya baravuga igiswahili cabo no muri Tanzania bafise ici wabo ico muri Tanzania batwara ico giswahili cyo muri Tanzania rero kirafita n'isano n'icyo mu Burundi kuko mu Tanzania kigeze mu Burundi ari yumva nyene ko ari muhira aravuga icyo ari cyo cyose bakacumva so nuko nagerageje kuvuga rero iki giswahili kirimo ikirundi bumve nyene ko ndo murundi ariko aririmba igiswahili nibyo nashatse kugira ni indirimbo navuga ko tuko bien ubona ko ifite amasana mu meza nkuko nabivuze bakoresha abantu bagiye batandukanye abazungu ubona ko no kuri cover ariko umuzungu bila kusahau niko ndani ya ndege namateka kubera ko tuko bien unasikia ni tuko bien il faut ko bibereka byose ariko kandi usunyuma gatonya warasuye indirimbo muri kumwe na Mr Champagne peut-être Joanie peut-être bo izo zose ziri mu ndirimbo ziri muri album yanje kandi album yanje ngeze ku ma video ashika kuri 8 ndirimbo ni nyinshi mfise muri album ndaza kucengaruka ngaha anya mu ndirimbo zose ubu ufise ugenda urakora amasanamu bega kingorongoro afise uburyo burengeje ku buryo cyangwa arafise uburyo ku buryo anytime akora amasanamu mbuza amahera gusa yo kugura ama views gusa we ntabagura ama views hari mu Burundi zirahari nizo nyene ariko apana zijya badupostingira ariko rero mbega uburyo bwo gukora amasanamu views Wizkid adaposta tutazibona kwa Wizkid bayabanze kurafanye yareka genda tugitangura kuzironka tunapasha tupost mviza ndakugenda bisubiremo mbuza amahera yo kugura ama views gusa ariko simbuza amahera yo gusohora indirimbo no kugira ama video uko gerageje kuraba abagura ama views baririmba kangaye ku mwaka basohora kangaye kabiri gatatu kubera ko abazi yuko amahera yose tereza kuinvestisa mu views rero ayo mahera cyandashira muri studio nkaya mu director tugakora niyo mpamvu ubona ibikorwa byanje ari byinshi yego ariko ukaronka umuntu afise ubwo buryo nibwire tubivugane ko kwera uno munsi nyene turaye dufise umuriyoni ariko ufise abagenzi hari niwo bya hari kera ubu nyene ndashire ku muriyoni nyashi ndashire ku muriyoni wo bya kandi birakwiranye uri kurabisubiramo wumvirize nyashi Love in the Sky uno munsi ndayiraze kuri 6 kati niyo ndirimbo yatwaye nozeye award uyu umwaka uheze best video of the year vya nivyo vyivyo abantu bayizi nibajya nyene
no kubahabura gusa n'irya chiffre gusa ukongeza kubusa amafiri yes bro mu nyuma yo kuva iraba muri Maroc wasubiye kandi kugenda uje South Africa urugendo uje South Africa gwagenze gute ni iki cyari gutumye Kingorongoro agena mbega aba promoters bamuhamagaye mbega icumve cyo kuja South Africa cyavuye he novuga yuko je nta mu promoter yampamagaye murazi yuko aba promoter banyinuba gose ndabivuze n'umutima mubi uko umuntu wese arafise intumbero n'ibyo ashaka gushikako ariko ntabwo bampamagara mu mashow sasa ntabyikoreye nabivuze no mu ntango ndavuga ati je nshatse inyama ndayikatako kugira DJ Paul akwiyumvira gushire muri ntuze yawe muri ntuze yiwe kiragoye gose bisaba yuko ebana uca muri irya system arimwo umwemeza akubone muri system yiwe so bisigura yuko je nace niyumvira ati ndavuga ati reka basi ndabe aho abafana banje bari kuko muri stati zanuze za YouTube za platforms digital platforms birimo byose barakwereka aho ibihugu abantu barimo bagukurikira nuko ndabona South Africa iri mu bihugu vya mbere hatangura USA attention mbona kwenda USA mbona kwenda USA hatangura USA nuko mbonye South Africa ni hafi avuga ati okay kamvuga n'abantu bari South Africa babagenzi b'inshuti bamfana bakunda umuziki wanje numve yuko cyo cyamo mvuganye nabo ndabona kiraciyemwe barambira ati birashoboka kandi urafise abafana ingo nta cyizere nari mfiza avuga ati none YouTube nishobora kumbesha canke ama platform yego ndavuga ati ntacyo nzoshikayo ninashikayo bikanka nta kibazo nshaka nkora video iyi ndirimbo zo profit ama location hama ngezeyo byarantangaje gose mu ma video yasirikiye cyane wabona ko abarundi bakwishimiye abantu bari aho hantu barimbana mukajana nabo vyose wiyumvise gute d'abord ariko gambere wari usohotse gukora igitamo kumerereza ama chair de poule narimeze nk'inkoko bagize banyonyoye intuze ubwo yes bari backstage bamamagaye ubwo nyine bamamagaye cyane umva Burundi bwacu ndibagira ko ndi muri South Africa kuko kakano ku Burundi bwacu urakumva nyene ukumvira ku mutima kandi abantu ukabona ko bose bifashe ku mutima bariko bararirimba cyandi yumvira ati none what the next bariko babikorera jewe okay nije nca ninjira canke hari irindi jambo bitegeza gushora ivugwa kujya kutiyemera muri ariko vraiment naragiye kuri stage ndabona ati kumbe bari barindiriye jewe chandirimba indirimbo yanje twa hari kera tukiritera tukarisama abantu bose bacabisanga bari muhira nukuri byari biryoshe gose byarantangaje byatumye nukuri nongereza n'inguvu nyinshi mvuga ati kumbe sintamba nirore wakoze ibiteramo mu bisagara bitandukanye warize meet and chill kuba n'abagenzi inshuti n'abagenzi mugasangira mukaganira bigiye bitandukanye experience wakuyemo nk'umurundi asohotse hanze ni yihe kumbure ushobora guhanurira abandi badimvyo barundi uno musi experience shatse kuvuga no hanura gusaba aririmvye agenza je yuko bo kwagura imbibi kwiga gusohoka yego kwiga gusohoka nitwibaze sana East Africa kuko East Africa yego ni tire yacu nta kibazo lakini ahantu hari amahera ahantu twogirira show no musi nta murundi yoja mu Rwanda ngo agire show yiwe ngo yiyumve kabisa ko cyane muri Tanzania nigikunda cyane ngo yinjiza amahera menshi oya teguza kuja kure ahari diaspora y'abarundi bamaze igihe bariyo bariko barondera inoti bafise inyota ngo inoti bafise inoti zigize nyinshi nuko no hanura yuko bogira bo kwagura imbibe no kuri yego dusozera n'iganiro cyacu turimo kwa 2024 umwaka wa 2023 ntabiteramo tugize tukubonamo ariko 2024 ni zihe migambi ufise ni yihe vision yawe umwaka wa 2024 koko mu bikogwa ndetse no kugira ngo ushobore gushikira abakunzi bawe je nzobisangira aho bari
nzobisangira aho bari ko biri kose Imana gusa impe inkomezi hama kandi indinde biki yafise ibintu yondinda byinshi n'ukuri indinde navuga gute ni byinshi yondinda ariko kandi ndasaba Imana yuko yomfasha imigambi yanje yose mfise uyu mwaka iranguke neza imfashe impe amagara meza impe nguvu impe umutwe woroshe wo kuyumvira ivyumviro bishasha sound shasha inyandiko shasha byose ndabikesha Imana kandi ndizera yuko Imana izobikora narijya imaze imyaka myinshi binkorera umva n'ubu ndacakora Kingorongoro ndagushimiye cyane murakoze cyane bro God bless you amina ari ugutera intege nubwira abakunzi ba Magic Channel TV mugende kuri channel yitwa Kingorongoro murabe indirimbo ziwe afite indirimbo yavuba cyane iho gusohoka nta miss irahera isohotse mugende murabe indirimbo yiwe yitwa Tuko Bien imaze imisi mike cyane isohotse navuga yuko ari urugezo rudasanzwe rwo gushimira ko indirimbo ndudizi wacu ndetse no gushikira abarundi barundi je muri commentaire link irimwo kugira ngo ushobore kuraba YouTube channel yiwe hama kandi umwe indirimbo yo kuva ku ya mbere ile niyo ya mbere iri ku YouTube uyirabire ko urabe kwanza Kingorongoro mu myaka 7 iheze n'uno munsi urabe evolution yiwe asante sana papa ushimira abakunzi ba Magic Channel God bless you guys ndabakunda cyane